Ikintu novuga ku bafana banje barabizi yuko every time iyo nje nkagaragara imbere yabo bategereza kuvuga ati damn bro turarenze man. No mu director mugiye kuzamurabona cyane bita Chris mugiye kuzarabikora player iragoye cyane music gufasha ucutorana Natasha an actor ariko igihe ukungene kigenda kiragenda bigera birahinduka ariko naravye no kungene mba ndi kumwe n'amaniga yanje kungene twactinga none bishobora no mama I love you and I miss you ushaka ufise imyaka ingana andusha nk'imyaka nka 10 Soja mu mugambi wabaja gusinyira kwa kurara bari babwira kugira ngo nibabandanye bacika intege mwarasenze murumvigwa Imana mwarayisabye ngo izane ngo muririmbyi abohora imitima yanyu ndetse akanayisaza ayo already namaze kwashika namaze kuza umusi w'amahigwe n'undi musi mwiza cyane kubona twashoboye kuramuka amahoro kubona twashoboye kuramuka turi bazima no gushima Imana cyane cyane twege turashima uhoraho kuri Roxy TV nizere rero ko mumeze neza natwe tumeze neza cyane gose irino jwi muri ko murumva ni rya migeme wanyu ni Lorshine uno musi rero nashoboye kugira amahigwe meza amahigwe abigambere bavuga yuko amahigwe azarimwe mu buzima rero je nasho kuyaronka yo kuronka umwe mu baririmbyi twavuga yuko ari umubogare nasho kumuronka kugira ngo dukorane iminota mikeyi cyane kugira duvugane twatubazo duke abakunzi biwe mu bamushaka kumenya canke abantu benshi tuba twifuza kumenya ku buzima abwiwe buri inyuma y'umuziki. Hi kid. Yola. Ça va bien. Umeze neza. Ndashima Imana n'abantu bakeya. Abantu bakeya kubera ko nasanze mu bantu benshi tugendana nabo hari gusanga harimo aba Babylon. So rero naje gucaguramo bakeya abo bakeya nibo ba best friend banje. Abo bakeya ni nkabangahe? Ushobora gusanga nawe urimo cyangwa utarimo. Urankubise umukwara mu gakora urimo tu. Thank you. Akajambo wongirira abantu bari kwadukurikirana kano kanya kuri Roxy TV. Hello my people out there, this is your boy Legend Kid, you already know that, so mukomeze kuzamura supportinga iyi channel ndetse mukurikirana bino biganiro bicangaha wallahi nivyo kuri kandi bikora no ku mutima buya biravura gukurikirana ibiganiro bica kuri Roxy TV niho gufata imiti uri muri rehab umutoma kumengura tesa ariko ufashe nonzo ndabwira abantu ntabwo ubona yuko nandi ugande neza kumenga usanga umuntu ari romantique vyataye ariko narabivuye moto uzoyibandanya rigevye kuzanira umusaruro kenshi ndababara iyo ngiye mu rukundo kwe gutobikora nka business mundangire no oya urazi business iyo mitoma ya uzura yandikira abandi baze barayibwira abadadama baze nabondo arabatse gusa no atari romantique man nabo ngiye muri comment ndabaye Instagram yanje eja kuri Instagram ya Legend Kid kugira ngo mushobore kuronka imitoma amyiza hari abantu benshi babifuza kumenya ubuzima bwawe inyuma y'umuziki bona yuko abantu benshi baragukurikirana uramaze gukora indirimbo zitandukanye nziza zagiye zirakundwa n'abantu bagiye batandukanye kandi sino kubaza ngo umva ngo muri studio arikorwa bingahe kuko ndazi ko bisanzwe biri byinshi package ziroze ariko ikibazo je no waza apa yuko nobaza yuko ngufise ibingana gute kumenga haraciye hafi imisi itari mike ku rubuga rwa watandirimbo turiko turabona iyo ushaka kujya ibihiye urabirindira kandi ntabwo bihutisha ngo ugire uko inzara igize rero ntabwo nogira uko abafana bavuze ngo wadutebeje none ngezo kwitonda kugira ngo Jenny Jenzi
uburyohe ndiko ndashiramo nimba habuzaga piripiri nimba habuzaga seleri nimba habuze cya kirungo bita namba ari tayari nimba ku bantu bateka barabiva sana kavuga ati ntegereza kugishiramo so ndetse nkaba ndanafise n'umu director mugiye kuzamurabona cyane bita Chris mugiye kuzarabikora guys don't worry about me ahubwo mwebwe mwaguza amamega icyo kibazo baba nico no kibazo no babaza kubera ko ibintu maze iminsi ntegura ntabwo ari kwa kundi twiyemera imbere ya kamera oya ibintu ngiye kubategurira kubashirira ku sahani byaratugoye ariko biraryoshe tu byari byiza yuko barindira umwanya mbega ikibazo jewe mfise ku bantu bakwegereye kuba umaze igihe kinini cyangwa kitari gito utariko uraboneka mu muziki mbega n'ibituma babafana bagukumbura bakakunyotera ku buryo uvuze ngo uragarutse usanga uri gukoresha uburyo bwinshi kugira ngo babandi bari basanzwe bakwibagiye cyangwa bari bagukumbuye kugira ukoresha uburyo bwe kugira ubaryohere cyane umugisha ni wibwa kandi n'umukoshi ntabwo wibwa of course rero ikintu novuga ku bafana banje barabizi yuko every time iyo nje nkagaragara imbere yabo bategereza kuvuga ati damn bro turarenze man niyo mpamvu manyeneye gufata igihe canje kugira ngo ndabazanire the thing which they were waiting for kugira usho kubaryohera Esther Nishera kwizeye ndibaza yuko wakoze ibiganiro byinshi bitandukanye mama I love you and I miss you mama uramukumbuye cyane it's been a long time igihe kinini kabisa kubera iki kubera ko babiza bari muri abafise akazi kenshi ubundi ni hard work n'umukozi urumva ntabwo kintu novuga kuri we ni wa muntu usanga umwanya uramugora cyane bivanye na responsibility abafise muri family niyo mpamvu adakunda kuboneka ariko namuhamiza ku mutima ndetse iyo namukumbuye ndamushyira kuri stati cyangwa nkaraba indirimbo twakoranye Tsunami nkaraba n'amafoto twifotoranye nkavuga ati you are the one akantu gatoyi muri Tsunami yego kajya gatipe kajya kaboro k'indirimbo kumenga kari gatese sana muri twebwe twicaye turi abantu bashika kuri 10 muri twebwe abantu babiri baravuyemo baci bamuvuga Esther Nishinayo muri abo bantu bakorera iki fisi nimero zabo no manza nk'ababroka already no manza kubabroka kubera ko jewe Esther Nishinayo namubonye n'umwana mwiza kukintu cerekana na support yarayima yatakiguza nsavye is one of the best is one of the kind kuri jewe ndamubona nka gift nahawe n'Imana tu ubu Legend Kid ari mu basani canke mu bantu kuri kano kanya adashobora gukora ubuzima umuntu ari ngaha mu Burundi umuturage wese ashobora gukora nk'umuntu asanzwe nkagenda ashaka kwirenganira nkigira ndiyuririra bisi ndatonda ku murongo kuri wewe kano kanya ni kiye kintu mvuga ati tonda ku murongo agwarira na bisi mugabo urumva wowe umusitari avuga ati nakari ku murongo wumva ari ibintu udashobora gukora ikintu wahoze ukunda kera ariko kuva aho winjiriye mu muziki utashobora kugikora bivaye n'ingene wubatse izina n'igiki kurira ku kinga ry'umutaxi vero ntabwo nokora ikiyedi wari ugikunda twe ariko twavukiye muri iyi mihanda ya Bujumbura mu kugira turonke amahera twiyambike sometime mu kugira tujye muri restaurant byasaba yuko dukora cyane so ariho life nyene tu umuntu abakumbuye ariko nahantu wemenera ngo ugende kwisubiramo none nka wewe nga dufate turi mu kinama alright uciuja nko dufate nka kati hariyo mu maramvye kure kwikorera ikiyedo kurondera ubuzima bajya abantu bahembwa amahera menshi barambona bakubona wifutse umaze ukiyororanya izina ryanje bamwe ryarabaye viral rero bategerezwa kuvuga ati nugu ya musani rero ntabwo aho hantu hose nojya nibaza yuko byogira affect uri music yanje bakavuga ati umusana asigaye akora ikiyede
hariho ubudiri tudakora ariko hariho n'izindi diri dukora ni ukuvuga ko nimba kino kintu gituma iyi sura yacu itagaragara fresh muri societe cha turaba ikindi kintu twokora kuvuga turagisimbuza of course ikintu utari witeze mu muziki yuko coba kigoye ariko wasanze kigoye cari giki promotion no kuronka inshuti z'ukuri mu muziki promotion urabona rero iyo udafise ibiceri kweri kandi naraba abantu bariko baraplayinga nyibaza ujya muntu kweri direct baramuplayinze kandi nanye narindi ngaha ariko promotion power play iragoye cyane muziki atari ibanga abaririmbyi benshi ndakunda kubakora kwa ku gadefo ngo kubera ngo je ndi umuririmbyi ngo simba shaka ngo abantu bamenye ngo akazi nkora rero kadusanga ukora ushaka kugiramo na promotion kugira nimba udandaza amakara nimba uranguza amakara ucubikubitiramo kugira abaze bagushore bavuga ati reka tuje gushorera umusanikana kuri Legend Kid inyuma y'umuziki nakaye kandi kazi yoba akora ori ibintu byinshi ikintu cyose cyonyinziza amahera ndagikora apari ya bya bindi mugi ibindi byose urabikora ariko ibindi ndabikora ndakora ubu hakora buriya ndashobora no kumpamagara ukambwira ati yo Legend ari umuntu ngakeneye parcelle meze neza ngaho tamanyanga iki yo imundondera ba diaspora muze mwana mwiza mbona already kuko bwinshi ikintu cyose kitari mu manyanga nicyo nkora ariko kikama mahera kikaguha mahera of course murabizi abana twakuriye Bujumbura twakuze dusiragulinga nibyo dukora kugira ngo tu iyaba uri umuntu asanzwe umunyagihugu asanzwe nk'abandi already ndi umunyagihugu asanzwe nk'abandi waba kandi kantu kiyongera kuba umusani nuko nyine kuri karanga muntu none ajya kuri karanga muntu bashize ko ukora umusani none nuko akora kandi ka muga nkaje handitse ko umunyagihugu urumva ko dutandukanye iyaba uri umunyagihugu rero kuri karanga muntu biriko ukaca ubona abantu bari mu muziki bariko barawukora we nuri kurawukora umuntu usanzwe wikure mu muziki nikiye kintu wabwira nk'umufana udacika intege arige postinga video ukaronka views 200 cyangwa ukaronka views 10 waraba ba subscribers ufise mvuga ari ugitangura ugasanga ufise 10 iki ariko ikintu nabonye kudacika intege biri mu bintu bituma ugenda tu uraduga ni nk'ingazi tu iyo butari umusani wowe uri umuki umukinnyi wa football ukina nimero zingahe 9 ndaca ku 11 no ku ndwi indwi 9 11 ariko cyane nyina ku 9 sino kubaza gushigikira umugwi wose anze gwawerekanye for life ejo harabahe urukino cyane hasanzwe muri no misi twari muri Coupe du Monde n'uwo mugwi wavuye muri Coupe du Monde urakubabaza Portugal Naciye kuraba match kuva Portugal bamunose kura match wari witeze ko Portugal ishobora gutwara nukuvuga ko Ronaldo nari nyine yuko atwara intuze bivaye no kungene ndamukunda inaho mpamvu yatana tatuwaje mfise kubera idol wanje Ronaldo kuko udashobora gushira ko tatuwaje ya Ronaldo nyine kubera ko Ronaldo nta tatuwaje nimwe afise kandi ndamukunda sana nikuvuga hariho umuntu ego mu Burundi ndafizo ndamukunda sana tu bazi ko ari no munsi namwegereye birangora kumusaba ifoto niyo umuntu maze gushobokera ariko bikanana kumwaka ifoto none wazoza mu ifoto mugani azoguifoto niyo wisabiye ndabona n'abaririmbyi benshi mu Burundi ariko nta numwe ndaba interesse gusaba ifoto ariko Fizo mu bahungu mu bakobwa Estanish uwundi mukobwa havuyemo Estanish mu bakobwa Estanish amaze kuvamo kuko turagiye uko ni number 1 ni mama wa Estanish aragiye ku ruhande uko ni mama uyundi
wewe Stanish washize ku ruhande niwe nogarukana uracha kunichanganya aje twamukuye ku ruhande wamushize ku ruhande Stanish yego Stanish ava kuwa mbere basi gushika ku 11 nini 11 arongera akagaruka mubo Stanish arakubwiye ati jewe ndakwemereye mbwira mu baririmbyi bose b'abakobwa marinzikazi b'abakobwa bari ngaha mu gihugu umuntu ushaka gukora na collabo ndagufasha wocu utorana Natasha yakutweze kuraseka nuko tubona hari abandi beza yewe Natasha neza sinaye niteze ko utora Natasha why not chambere nabonye afise umutima mwiza impamvu notora Natasha we Natasha nawe nyene arazi ubuzima bwo mu mihanda nawe nyene nibaza yuko ari mu bantu b'abaririnzi bavuye kure rero ashobora guca ahura nanje akavuga ati ni yavuye mbare burya lize ni munyakinama oya ndo umunyabujumbura ndo umunyagatumba ndo umunyamaramvya ndo umurundi hiyo nyene hiyo naye nzi ko umunyakinama kugira muce muva hamwe na Natasha nyene uramaze kwicara ukiyumvira yuko uwo mupira uriko urakora dufate nk'imyimenyerezo canke kuwukunda bisanzwe ejo canke yiga ejo ushaka kukuzanira ikindi kintu kinini football ndi mu muziki ndi mu muziki bisigura umuziki cyane narashingiranye n'umuziki uyaye mugore shoka na football kaja witeze oya ntabwo umuziki ndawufata ntabwo umupira ndawufata nk'akazi ni kwiryohera imyimenyerezo my hobbies iri mu bintu nkunda iyo mfise umwanya gukora ariko umuziki ndawufata nk'akazi impano ufise wiyizeye uvuga ati je impano ndayizeye ko pe ndayifise ariko abantu batazi niyi gusetsa gusetsa gukina kwatinga mu masinema naho kakera I used to be an actor ariko igihe ukungene kigenda kiragenda bigera birahinduka ariko naravye no kungene mba ndi kumwe n'amaniga yanje kungene twactinga none bishobora no ariko banga acteri mu kiyama cinema ikintu ukunda gukora ariko utinya kintu nkunda gukora ariko utinya uvuga ati oya ntacu njeyo mwozi ikintu mba nacishimiye ntiwigera uvuga ati kijya kintu ndagikunda ariko sometimes ndagitinya uvuga ati ikintu noba nkunda ariko ntakora oya uragikora ariko mu kugikora ubisiga attention yo kugira ubwo uvuga ati ndafise ubwoba kujya abana je ntabwo nogira gusa nyene kera niho natinya tu uburirira bien oya ahubwo narabi imbere ya kamera kwe ntabwo nikora Alvin ni wabikora Alvin ni wajya abana narakijije by the way Legend Kid eruka mu rukundo ryari haize umwaka oya amezi ndi kumunani haraje umushuga mami byose arafise acakubwira ati je nzo gusapotinga muri byose ingo tugire mariage tubane afise imyaka ingahe 55 ko wandusha imyaka 30 no uzovyara wumva ko afise imyaka irenga ari mu bana afise imyaka 40 oya ushaka ufise imyaka ingahe andusha nk'imyaka nka 10 canke 10 twobana 10 mwobana ariko iyo myaka 10 nubona yuko byoshika akagusuzugura ko niyo myaka 10 ni myinshi numana ubu wagezwe yaho numva yuko ngo abashugama basigaye hageze yaho bagaya abahungu basumvye imyaka kirese nimba hari gitoya kitagenda neza ariko je ndiyamini wo mushobora je ariko ndarenze niyo umaze kumva Legend Kid abari difference abari difference tegeza kuva iyi nigira renze of course urenze uburenze Legend Kid aramaze kwiyumvira gukora ubukwe mariage ngira bifese wenya
Bifesi kwa kuze. Sorry. Bifesi arakuze ariko ubimbagiye kubera ko ubuzi neza yuko atari abaririmbyi benshi bakunda gukora ubu. Abaririmbyi benshi bama bareka gukora ubwongo kubera iyo bagiye mu by'ubukwe ngo baca bitaye umuryango ngo ivy'imiziki bakatira. Reka nakubwire jewe ngo nakubwiye ngo ndafizo. Fizo yaragize mariage. Bifesi aragize mariage. Bifesi byo niturabibona. Fernando yaragize mariage. Alvin Smith nubwo nawe nyene bawukanye nawe nyene yari yaragize. Rero nanje why not nanje? Soja mu mugambi waja gusinyira kwa kurara bari gusa. Legend Kid afise iminota 45 kugira ngo aca yitaba Imana na karorero ni nk'ikibazo. Ikintu waca wihutira gukora muri iyo minota ni giki? Kintu no mubaza mama wanje ikintu ashaka akimukorera iheze rero umwanya wiwuheze ukuvuga mama wanje na papa wanje ibyo bakeneye kuba bavuze yuko nawe afise ubushobozi bwo gukora ikintu cyose ashaka icyo cyose ushaka ubuyo ndabaha ubutunzi family acare nja mu bana muri iyo minota 45 muri iyo minota kuba namaze kubahereza papa na mama ibintu bazokenera bijanye n'uburyo aca nja mu bana nkabangaye oja aca nja mu bwato nyene niki abana barira mu bwato bana amavuga bien bwatina igana tu hagati ya mama na papa bose urabafise yego ni wahe aza imbere nikuvuga kare nabona papa ndamwasi sana bivaye n'ukungene yankubita sana akambuza kuraba sinema nk'cyane ishuri numva mama wanje ari proche cyane ariko rero ishuri rimaze guhera turikinga na papa naho nyene naciye mbona papa ko hari ikintu yabashaka yuko shikako ubu rero byongora tu kuko yazanye kimwe ndazana kimwe cyabiba kimwe kinini tu iyo niga mubona gaha bose bazanye ikintu kimwe cyane we yarazanye ati tubyara umwana ubundi ati burya rero ati wari watetse iwanyu uruhakangahe ruhakane mu bana 7 abahungu 2 abakobwa 5 umuhungu ni muto cyangwa ni munini yita Jean Paul Socrate arakuze cyane niyo fura yo mu muryango muri abashikaye 5 ni wahe muvugana kenshi bose turavugana udashaka kumara umunsi wose utamutelefone hey sister urabwo barantelefona uravye kuri message sinkunda kwishura oya abo ndiyo umuntu tuvugana cyane ni mama mama na papa bo barakunda iyo bafise nk'ibibazo barantelefona neza kuya ikintu kijanye n'ifungurwa canke indya udashobora kumara indwi yose udafunguye n'igiki ubugari urakunda ubugari sana uwo buguha iminsi yose indwi yose ndio nta kibazo uhindure gusa imboga canke n'imboga uhindura imboga uwo burya bien urazi gucumba yego urazi guteka like nkiki ndazi guteka inyama z'ibitunguru imikeke y'ibitunguru hari utazi guteka inyama ndazi guteka yayiririmo indagara ndani hagati umurete urimo iki urimo indagara hagati birabaho come on byo bintu bitekwa gute ukuvuga ko bamaze gukaranga indagara bagiye gukaranga indagara zumye bacufata ukamena amayayi ndiko nabigishiriza ko mugire kubikora umenaguye amayayi ugashiramo magi ucamo n'udutunguru dukeya ziyandagara rero wagize uco zicira mu yayi irikiri ribisi then ugacukora mu binuze nimba wakoreye mu ipanu cyangwa mu safuriya amahoki urabizi watayarishije nyene uri nibigoye nukuvuga zandagara zishize mu yayi rimenaguye cha ugira tuvuga amahoki urayashiramo aya maze gusha ukabishiramo ni kwa kundi nyene guteka yayi ugicubirisha iki ubugari biragenda ni fresh tuzobiteka umunsi umwe dowori nzoba byose byataye iyo sana wabitekewe na jewe oh my gosh
awugira umbeshe numvise kuri romantique yeah cyane none abigukorera tugiye nko kuri date ndarose date hanye ndatomboye ndarose n'umusore ntiretanye bajeje ndatomboye nuko wambwiye ko wabihevye urababazanye sana abantu barindiriye Legend Kate ni kihe kintu babwira kugira ngo nibabandanye bacika intege mwarasenze murumvigwa Imana mwarayisabye ngo izane ngo muririmbyi abohora imitima yanyu ndetse akanayisaza ayo already namaze kuhashika namaze kuza so rero igihe mwarindiriye ni cyinshi ni kirekire guys nje ngenda bereke itandukaniro yakaya kamoto kakoresha umwanya na ya moto ya Satbi kubera ko kamoto kakoresha umwanya ni kajeku ariko bya Satbi yarayibonye ntukavuge nabi ko kunguruza Zoge na kwa mugene yesu mucuti wane. Zoge na me lift ngiye kuri dating ya. Ya. Tuzogenda. Yego. Reka rero genda gushimire mucuti wanje namubatse sana koresha umwanya. Ndiyo zahaye hose yavyumvise. Reka jewe ndagushimire nizere yuko ikiganiro cambere uzokora uheje gusora indirimbo ndibaza ko ari je nzokigura. Nzoza. Kandi nutunyoteze kuko aracumwa kurenga. Ubu rero imvura. Mabaze kubona imvura yo muri saba yo muci. Yeah, that the me. Who you was been you were been waiting for. Reka genda gushimire nizere yuko tutosubira. Nije washimira kukaza mwamaye none was like surprise ariko mbona umenga dukoze ikintu kiri big so big. Yeah. Nabiteye sinategekanye yuko tuzagukora ariko uyu mu baby ararenze. Nakuntu baby nk'uyu yo gusaba ikintu ukamwankira hapo sasa nanje naragije ariko arakoresha nabo akide kigute norengana so I love you guys mwakoze cyane mukomeze kudushigikira twebwe abantu turiko turapambana kugira ngo uyu muziki w'u Burundi utere imbere turafise talent ariko turacabura support yanyu guys yeah Bati indirimbo y'umuniga yagize wabibonye indirimbo iragoye ubu dusigaye dukora ku ndirimbo 100 kare bavuze bakora ku 200 ku 10 twe dukora ku 400 500 bakacari ku supporting ugacurega kuyishyira kuri start amazamini come on guys yeah so I love you guys Jenge ndakumwe ni mu baby twepanga date then Ichiza navuze yuko ngo chance iza rimwe mu buzima je namaze kwironka murumva yuko narose na day namutamu reka ndabashimire cyane nizere yuko mubandanya mudukurikirana muri benshi nizere yuko mubandanya mubwira abagenzi banyu bakore subscribe ari benshi kugira ngo tubandanye dukora ibintu byiza ciao ndabakunda cyane